Yesu ashimwe. Hari abantu turi kumwe bagire gutya. Asante sana. Reka tuje muri introduction yacu ya Pentateuque. Kaze mu ntangamarara y'ibitabo bitanu bitangurira Bibiliya. Bavyita ibitabo bitanu vya Mose. Ayo jambo Penta bisobanurwa 5, Pentateuque, 5 livres canke imizingo itanu. Ibitabo bitanu vya mbere nashaka ndabiheza intangamarara rusange. Bene data, ntabwo tuko turakina umukino uwari wo gose. Nuko nzi ko ari importance yo gutangura kubona Bibiliya nk'igitabo kimwe no kuraba akanyuzi kamatanya ibi bitabo vyose no kubona umugambi umwe gwonyene uri urashigwaho uri kurakurikiranwa uri kuraseruka kandi uzokuzuzwa burundu ku mpera y'ibihe. Ibi inyi rero tugenda tuvyubaka buhoro buhoro. Ndazi kumenyereye kwigisha muri kuvayo, ndazi kumenyereye kwigisha imirongo yo gusubira mu vyagezwe, ndazi ko ari imirongo yo guharura uhora wigisha. Mugabo ukwiye gutahura ko iyo mirongo uyikuye mu muzingo umwe w'ibitabo bitanu abayuda bari barashize hamwe bakacita igitabo c'ivyagezwe, Torah. Twe tuvyita Pentateuque nk'abakristo canke ibitabo bitanu vya Mose, ariko ku bayuda cari igitabo kimwe bari barashize hamwe bacita igitabo c'ivyagezwe, Torah. Mukigiriki nomos. Nashaka rutahure yuko igizo uri kurasoma mu gusubira mu vyagezwe mu guharura umenye ko uzobona kurasoma igitabo kimwe citwa ibitabo bitanu vya Mose. Mu gutangira intangamarara bigufasha muri kuragira etude biblique kuza urashiraho imigendanire hagati y'ivyo uri kuratahura muri iki gitabo n'intumbero nyamukuru ya bino bitabo bitanu vyose. Iki ni kintu gikomeye gose tuzogaruka ko kenshi kandi cinkora mutima muri etude biblique. Naho abayuda bakunda kucita ngo ni igitabo c'ivyagezwe, mu vyukuri usomye bino bitabo bitanu vya Mose birimwo inkuru, birimwo biradonda inkuru. Mugabo muri uko kudonda inkuru hari ibice bitandukanye aho uhoraho atanga ivyagezwe. Rero nta wovuga ngo bino bitabo bitanu ni bitabo twokwita ivyagezwe nkuko Bibiliya y'abayuda imeze. Bibiliya y'abakristo ntibavyita ibitabo vy'ivyagezwe, bavyita ibitabo bitanu vya Mose. Ariko ku bayuda ivyagezwe bitangwa muri bino bitabo bitanu vya Mose ni ivy'inkora mutima gose ku buryo ibino bitabo vyose ko ari bitanu bavyitiriye igitabo c'ivyagezwe. Ariko mu vy'ukuri kirimwo inkuru zitandukanye zidonda kahise k'ihanga rya Israeli k'amahanga k'ubwoko bwatoranijwe. Mugabo kandi ivyo bitabo vyose bifitaniye ubumwe, bifitaniye isano tuza kugerageza kurabira hamwe. Turahera kuri contexte historique bien sûr. Kahise ka bino bitabo bitanu vya Mose. Twavuze ko bino bitabo vya Mose ni bitabo bidonda inkuru, ariko mu kudonda inkuru hagashigwamwo ivyagezwe bitandukanye. Ari nayo mpamvu abiseye bavyita bacita igitabo c'ivyagezwe. Abakristo bavyita ibitabo bitanu vya Mose kumbure kubera ari Mose yavyanditse canke kubera Mose ubuzima bwiwe na ministere yiwe, igikorwa ciwe, umuhamagaro wiwe, ivyo yabwiwe, ivyo yarungiswe kuvuga no gukora ari vyo bigize bino bitabo bitanu. Birimwo ubuzima bwa Mose bikamwe n'igikorwa n'ibango ryiwe n'ivyo yatumye kuvuga n'ivyo yatumye gukora. Niyo mpamvu dushaka kuvyita ibitabo bitanu vya Mose. Mu kuvuga rero kahise nashaka dufashanye. Ndazi ko ari byo dushaka kuvuga ngaha anye kumvume ngo ivyo bisari bwo bwa mbere. Ariko kubera atari bwo bwa nyuma ndaza kubikubwira. Nugira ngo ikindi gihe ni wahura navyo uzo buri un peu armé kubitahura. Iyo usomye Bibiliya cyane mu butumwa bwiza cyane mu vyete usanga yaba Yesu, yaba Paulo, yaba Petero barizera ko aya majambo ari bino bitabo bitanu yanditswe na Mose. Yabaye une tradition
kwakira yuko bino bitabo bitanu vyanditswe na Mose. Kubera iki? Ni kubera womenga c'est une conclusion naturelle, umenga ni indunduro isanzwe, kubera dusanga amajambo atari make Imana yarungikana Mose, ivyagezwe bitari bikeni wavyandika akabihereza abisirayeli, ibice bitari bitandukanye. Uravye le témoignage interne, ibyo twita le témoignage interne, ni kugerageza kuraba ivyanditswe mu gitabo nimba harimo ibimenyetso vyerekana uwanditse ico gitabo, hatarize gukoreshwa ibindi byo ku ruhande byo twokwita les sources extra bibliques nka archéologie, nka histoire n'ibindi nk'ivyo. Urashaka kwitegereza Bibiliya igitabo kana kuri kuragisoma yaba ari muri kuvayo muri mu butumwa bwiza bwande, ukavuga ati iki gitabo ndakiravye nawe ntarakoresha ayandi masusa atandukanye, ndabona ibimenyetso muri no nyandiko nyene bishobora kunyereka yuko kino gitabo canditswe na naka. Rero novuga nti rero yabaye une conclusion naturelle kwiyumvira ko Mose yanditse bino bitabo bitanu kubera ibice bitari bike vyo muri ivyo bitabo bishingiye intahe ko Mose ariwe yahawe ano majambo kandi ahagenda kuyabwira abisirayeli. Hari ikindi nuko Mose kahise kiwe nk'umwana yarerewe ku kirimba co muri Egiputa. Tukaba tuzi ko Egiputa cabaye igihugu kimwe mu bihugu vya mbere batangura kudevelopa inyandiko. Tukaba tuzi ko yarerewe ku kirimba ariko ko yaravise accès kuri education ya mbere yaba littéraire yaba scientifique, kugira ngo ashobore kuba mu gihe ciwe yarafise ububasha ubwenge n'ubumenyi burengeye gose cyane abo mu gihe ciwe ivyo amashuri vyari bwaze. Ariko wewe kubera yari yakuriye ku kirimba hari amakaminuza yo muri Egiputa, yaronse ubumenyi kare bushobora kuba bwaramushoboje kwandika bino bitabo no gushobora wanashaka kuvizita ibibanza bimwe bimwe nka bibliothèque itasanzwe yari hariya muri Egiputa mu gihe ciwe. Birashoboka yuko abakristo batafashe umwanya muremure ngo barondera izindi nyishu ziri compliqué mu kwiyumvira ko bino bitabo bitanu byanditswe na Mose. Ariko ku mpera y'ikinjana ca 19 abize lettre barabizi, habaye ibyo bita la critique littéraire, habayeho umuyaga mushasha uhuha mu bihugu vy'Uburayi eka no muri Amerika, umuyaga wo gusubira kandi kwitegereza umuntu arabishije amaso ya science akitegereza agasogana akitegereza neza nimba ibintu byose byanditse muri Bibiliya vy'ukuri ari uko nyene vyagenze. Aho niho havutse abateologie batangura pour la première fois guhakana ko Mose atari we yoba yaranditse bino bitabo bitanu. Ndaza gutanga ko hariho imwe mu mpamvu zishobora gutuma twiyumvira ko Mose atari we yanditse bino bitabo bitanu. Kuri abo bateologie baje mu mpera y'ikijana ca 19 biyumvira yuko bitegereje bino bitabo bitanu womenga vyanditswe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye no mu bibanza bitandukanye. Vuze mu bihe no kuvuga muri kahise batari basangiye kahise, ariko ko buhoro buhoro ivyo bihimba vyagiye vyegeranywa ku buryo kumpera nko mu kinjana ca 5 muri yumvira imbere ya Yesu Kristo. Ariho kumbure ibi bitabo bitanu vya Mose ukunyene tubifise pour la première fois, ariho vyegeranirijwe hamwe nk'ibitabo bitanu, ariko vyanditswe kumbure n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, hanyuma aba editeur batandukanye bakaza barabihotusha bavyatasha babishira hamwe gushikaho bidushikira bimeze uko. Sishaka kubarusha gose n'amateori ari compliqué, ariko ikintu kizwi nuko mu kinjana ca 20 mu mpera y'ikijana ca 20 bamwe muri abo bateologie nyene twita abateologie libéraux bataje kusanga ko amateori yabo bazanye complexe yo kwiyumvira ko atari Mose yanditse bino bitabo bitanu, basanze ayo mateori yikontradiza ubwayo kandi badashobora kuyaprova. Hatangura kuvuka abateologien critique basubira kandi bagakritika ano mateori ahakana ko Mose ari yanditse bino bitabo bitanu. Batanguye kuruha gose niho biyumvira bateka dusubire turondera ama hypothèse ari plus simple, niturondera amateori ari complexe. Kameremere ko umuntu karafise ingene gashaka gupruva ko gaciye ubwenge mu guhakana ibintu ama evidence asanzwe, hanyuma umuntu akubaka ibintu binini. Bizobashikira rero ko murasoma ama introduction
au livre de la Bible. Ndabizi ko musigaye mukoresha amakomantere menshi, bamwe muri mwebwe bizobashikira bige theology, muzohura na bamwe muri abo bateologie bahakana ko Mose atari we yanditse ibitabo bitanu vya Mose. Kantange ikintu kimwe kumbure kuri twebwe abanyagihugu batoye ntidushobora kukibona, nuko ku muheburayo, ku muntu azi igiheburayo, yaba umuheburayo cyangwa atari umuheburayo, ariko asumba bino bitabo cyane cyane itanguriro bino uko ari bitanu, asanga igiheburayo gikoreshwa kiri modernize, atari igiheburayo coba cyarakoreshwa mu gihe ca Mose. Biri mu vyatoye biyumvira ko Mose atari we yanditse bino bitabo bitanu. Mbwa ngo musanzwe mubizi, iyi Bibiliya yacu y'Ikirundi hari abantu bafise projet ngaha anye bariko basohoka kandi kugira iyindi Bibiliya nshasha kugira ngo bamodernize kino Kirundi. None bisobanurwa yuko Matayo atari we yanditse Matayo, kubera amajambo yiwe bagerageje kuyamoderniza kugira ngo les lecteurs bo mu gihe kanaka amajambo ariko aravuga mu byo bitabo abe plus accessible. Mu vyukuri mu mageneration atandukanye y'abayuda bagiye bahotusha apana le contenu, mugabo le langage, grammaire, guhinyanyura ururimi apana le contenu ubwayo, kugira ngo mu bihe bitandukanye abayuda bashobore kugira accès facile kubiriko biravugwa muri bino bitabo bitanu. Mugabo ibi ntibikuraho yuko ari Mose yanditse bino bitabo bitanu vya Mose. Mose nawe yabayeho mu kinjana ca 15 na 16 imbere ya Yesu Kristo. Rero twavuga kuri bino bitabo bitanu Mose avyandika muri gwa rugendo rwo mu bugaragwa, ya myaka 40 bamara bari mu bugaragwa, ariho yo yaravyanditse nuvuga mu kinjana ca 15 imbere ya Yesu Kristo. Tuzokwiga itariki yo kuva muri Egiputa ko ari mu kinjana ca 15 igihe tuzatwo turiga igitabo cyo kuvayo. Ariko pour le moment mutahure ko Mose yabayeho mu kinjana ca 15 na 16, bamwe bavuga 16 abandi 15 imbere ya Yesu Kristo. Yagiye rero aredija ivy'Imana imuganirije bitandukanye. Ariko nkuko mubibona ku mpera y'igitabo cyo gusura mu vyagezwe aravuga ivy'urupfu rwiwe. Sinzi ko rero ko yavuze ko azopfa hanyuma akavyandika yaramaze gupfa. Ariko birumvikana yuko hari umuntu yanditse inkuru y'urupfu rwiwe hanyuma akayanexa ku yandi majambo Mose yari yanditse. Ndazwa iki kintu cumvikana, nta muntu yo kwandika ingene yapfuye atarapfa kiretse yabihishuriwe. Ubona ko na Mose yahishurirwa cyane. Rero uretse inkuru y'urupfu rwiwe ishobora kuba yaranditswe n'undi muntu hanyuma ikongegwa kuvyo yanditse, ibintu vyose vyanditswe na Mose. Ni sawa gushikaho turi kumwe? Alors hamwe tworondera mu nyumve neza, hamwe tworondera kuvuga amajambo makeyi, le thème central ya bino bitabo bitanu, c'est important, c'est important. Iyo ikintu canditswe n'umuntu umwe naho vyoba ari ibitabo bitanu, haba hariho intumbero nyamukuru yoba yiganje kandi igakontrola ayandi mateme yose aza kuvuga muri ivyo bitabo. Rero ni ivyangombwa gose kugerageza gutahura niyihe thème centrale yoba idomina bino bitabo bitanu vyose vya Mose. Turi kumwe? Nayo twivuga mwijungane rimwe. Alors nashaka dufashanye. Uri kuragira etude biblique yari yose uyikuye mu gitabo, siko none uyikuye mu gitabo, ishobora kuba ari une section y'imirongo ya Bibiliya ukuye muri Kuvayo cyangwa ukuye muri Luka. Mugabo ivyo uwo mwanditsi ariko aravuga muri iyo paragraphe bifitaniye isano n'intumbero nyamukuru yari afise mu kwandika ico gitabo cyose. Ni vyangombwa gose cyane yuko ingene uri kuratahura iyo section uri kuragira kuri etude biblique ugerageza gutahura isano bifitaniye n'intumbero nyamukuru kandi ya mbere y'ico gitabo cyose uri kurasoma. Igihe udashobora kugira un rapprochement hagati ya le thème central y'ico gitabo kugira ngo uzura yirapprocha n'akaetude biblique uri kuragira, ntivyumvikana uri kuronona gahunda y'igitabo.
kuko uwacanditse yifujije yuko umufatiye hagati na hagati ivyo wamufatiye hagati na hagati ubitahura ugereranije n'ikintu nyamukuru yari afise mu kwandika ico gitabo. Alors ni vyiza yuko uri kuragira tu biblique hari ahantu wanditse au moins dans une seule phrase intumbero y'ico gitabo cose. Apana ivyo wowe ugira usome muri uwo mwanya, intumbero nyamukuru y'ico gitabo cose ni yahe? Imbere yo gutangura guserangura ya mirongo 10 wahitamwo kugira ko etude biblique. Ico kirumvikana bene data. Ni icaha gikomeye kurondera ubukonkrizi ukuye muri passage kanaka atamwitwariko wo kurondera kujanisha kuhaprosha ivyo uri kuriga muri iyo section n'intumbero ya mbere kandi y'intimatima centrale y'ico gitabo cose. Nturi kuraba vrai ku moteur, nturi kurabeshera umwanditsi. Alors ndabizi yuko bigoye kwegeranya mu ijambo rimwe ico umuntu yashatse kuvuga mu bitabo bitanu. Niyo mpamvu uri byashika ugahura n'undi muntu yagihinyanyuye ukundi uzungirira imbabazi, ariko ndazi nyimba uwo muntu nyimba vy'ukuri ari umwigishwa n'umwigisha w'ijambo ry'Imana vy'ukuri uzosanga ko yakoresha amajambo asa n'ayatandukanye gatoyi ariko asa n'aya ndababwiye. Imana yasezeraniye isezerano, yunze isezerano na Israeli iciye muri Abrahamu, irarikomeza kuri Mose, hanyuma ishiraho ubwoko ibuhindura ubwami. Mugabo mvuze ubwami tukoresha ijambo la theocratie, kugira ngo biciye muri ubwo bwami la theocratie Imana ize ishikire amahanga yose. Full stop. Kasubiremwo, Imana yunze isezerano n'ihanga rya Israeli biciye muri Abrahamu, irikomereza kurishitsa kuri Mose kugira ngo ishireho ubwoko. Mugabo mvuze ubwami, ishireho ubwami mwandike la theocratie kurangana gisobanure mu mwanya. Hanyuma biciye muri ubwo bwami bw'ubwoko buri ngaha kwisi yo yiganziye ishobore guhezagira isi yose. Amen. Amen. Imana yasezeranye n'ihanga rya Israeli isezerano biciye muri Abrahamu, irikomereza kuri Mose kugira ngo irishitse, hanyuma yironkere ubwami hano kwisi in theocratie aho yo ari yo mwami, hanyuma biciye muri yo theocratie ishobore guhezagira amahanga yose. Voilà. Amen. Turi kumwe. Turi kumwe. C'est quoi une théocratie? Theos Kratos. C'est un gouvernement dirigé par Dieu lui-même. Kandi intumbero izoshika igihe Kristo azoganza imyaka 1000 hano kwisi, intumbero izokuzura neza igihe Imana izorema ijurisha n'isisha. Ariko ivyo bintu izokora neza hari ukuntu tubibona mu buryo buri imparfait mu kurondera un peuple hano kwisi ifise une terre, hanyuma igahabwa ivyagezwe, hanyuma uhoraho akagerageza kuregisa, kurongora, gutanga umurongo w'ingene ubuzima bwose bugize abo bene gihugu. Ubuzima bwose bugize abo bene gihugu buba ari ubuzima bwisunga umurongo Imana yatanze. Ndio twita la théocratie, que ce soit la vie civile, que ce soit la vie politique, que ce soit la vie sociale. Niyo mpamvu tuzosanga mu bitabo bitanu vya Mose Imana ibabwiriza ingene bambara, ingene bafungura, isuku n'ibindi nk'ivyo. Onye ko c'est une théocratie. Biduhereza igicapo c'ingene uhoraho ku mpera ya vyose azokwiganzira abantu aho ibice vyose bigize ubuzima bwabo ariyo ibuganza kandi itanga umurongo. Irabikora muri Kristo Yesu mu kuduhereza mpemu yera, byo tubaza kubira inkuru y'agakiza. Mugabe bizobikora kandi no mu buryo bufadika mu nganje ya Kristo y'imyaka 1000, kandi izobikora mu buryo bwuzuye neza igihe izorema ijurisha n'iseshe. Ariko ivyo bintu vyose turabibona ihamagara ubwoko bwitwa Israeli igatangura kubibakorera naho bidasa neza,
bitari parfait nkuko Imana ibishaka. Ariko uko biri kose l'intention elle est là, elle est révélée. Iyo ntumbero iraseruka, irahishurwa yuko Imana igamije kwironkera abantu bitwa ubwami bwo yoyo iganza. Hanyuma biciye muri ubwo bwami ethnique wanashaka ubwoko abantu bafadika pana gusa ubwami bwo mu buryo bw'imwemo. Un peuple ethnique ifise une terre, ifise donc les structures politiques n'izindi kugira ngo biciye mu inganji yayo ishore kuzoshikira isi yose. Iryo sezerano mugabo isezeranira Aburahamu hanyuma ikarondera kurishitsa ikoresheje ministere ya Mose. Gushikaho ni bon. Hamwe tworezima gutyo ivyo bitabo bitanu, ça vous va? Pas d'objection. Ikindi gihe. Amen. Nashaka tukiri ngaho nyene muri yo theme centrale turabemwe ibintu bibiri at least biguma bigaruka. Ni Imana y'ubuntu, ni Imana y'imbabazi kwera niyo yinisya iryo sezerano na Aburahamu. Dusanga iryo sezerano irikomeza kandi rikarikomeza ikoresheje les patriarches bari imparfait. Abantu duhereje igitabo hariho abantu bakeyi uno musi bamaze guheza irya Genese yose, ngira abandi bazobandanya lendi mugabo vyari vyiza yuko tuza hano burya buchapitre bwari busigaye twabuhejeje. Ndize ko ababikoze. So turafise igicapo c'ingene les patriarches étaient imparfaits, batari batunganye siko none sivyo baze mwaguma mubaza ati kubera iki bagize uko mu vyukuri tubona Imana ikomeza iryo sezerano ikoresheje les agents bari imparfaits. Ibi ntibari kugira ngo bitwancourage kugira ngo bidutere intege ati n'abandi bose barabikoze bifise intumbero yo kugaragaza ingene ugutungana kw'Imana kwagiye guserukira mu kudatungana ko abantu yahamagaye gushiza isezerano ryayo ritunganye. So c'est très important kuraba la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nige kugira ngo Imana itanguze iryo sezerano kandi irikomeze irihanganira intege nke z'abantu yuko irakoresha même les patriarches. Ariko vyagera kwihanga rya Israeli hoho bigakomera. Dusanga iragiranira isezerano n'abantu batumvira gushikaho biyubakira ikimasa. Turangiza Deuteronome, Mose afise amakenga ntimwiyumvire yuko Mose arangiza ubuzima bwe hano ku isi ari très optimiste kujanye n'ihanga rya Israeli kubera baramukiniye sinema mu bugaragwa. Alors turabona ico kintu c'ubuntu bw'Imana butanguza kandi bugakomeza iryo sezerano naho abari impliqué muri iryo sezerano bari imparfait nabo ihisemwo kugira ngo bariserukire bari hana nka les patriarches nabo nyene bari imparfait. Hano tubona rero ni muri ya theme centrale harimo ikintu citwa ubuntu. Turavuga amateme agize Genese tuzoyavuga yose mugabo nashaka mu bino bintu bibiri bigaragara: ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana, ukwihangana kw'Imana mu kwinisia rino sezerano mu kurikomeza mu bapatriarche no mu ihanga rya Israeli. Turaza kwiraba kumbure mu bindi bitabo mugabo igihari cyo nuko Imana ivuga iti ndazi bano bantu kugira ngo nkomeze isezerano nabo reka nshireho ikintu kizotuma ntabarandura, ni kubigisha ingene bazotanga ibimazi, ni kubigisha ingene bazokora ikintu cyanticipa ikimazi cha Kristo kugira ngo ibaharirire muri Kristo anticipativement biciye mu bimazi bitandukanye yoyo ibigishije gutanga. Ubwo si ubuntu budasanzwe. Iyumvira umuntu akubwira ati jewe ndakubwira ikintu kimwe ndashaka tuba bagenzi mugabo jewe ndi umuntu ugize ikosa cenda gukubita ikofi ati rero kugira ngo sindakubita ikofi ubonye ngize gutya anya nawe uzocugira gutya anya ico gihe ikofi ryanje ntizoba rikigushikiriye. D'être comme ça, c'est comme si Dieu disait ndabizi yuko muri imparfait mugabo kugira ngo sinze name ndabahana kugira ngo isezerano ntirizopfe reka muzore mutanga ibimazi kugira ngo nzohe ndabakirira mu bugororotsi buzohava buseruka muri Kristo Yesu mugabo anticipativement biciye mu bimazi muzokwica. Naho nyene tubona ubuntu bw'Imana mu kwigisha ab'Israeli ingene iryo sezerano rizokomezwa rizorindwa n'ubuntu buzoserukira muri Kristo Yesu anticipativement biciye mu bimazi. Amajambo tuzoyasubiramo kenshi gushika hafata neza. Hari ikintu cya kabiri kigaragara muri iteme, ibi ntibikuraho yuko Imana iguma isaba les standards, isaba ubugororotsi
bano bantu bari mu isezerano. Ico kintu mvuze n'igikuraho yuko Imana tuyibona isaba ubugororotsi abo bantu bari kumwe nayo muri iryo sezerano. Irabahana iyo bacumuye, irasezerana ko izobahezagira nibagira iki, nibumvira. Nimuvyibuka none. Dusanga mu Balewi igice ca 26 hamwe no gusubira mu Vyagezwe igice ca 28. Abalewi 26 gusubira mu Vyagezwe 28. Amen. Turi kumwe. Thème centrale turayumva. Reka twese structure naho igoye siko tuyeseye naho igoye. Si on devrait donner une structure ya bino bitabo bitanu vyose vya Mose, twotanga iyahe? Ndazi ko bigoye, mais on va essayer. Okay? Hamwe umuntu yotanga structure ya bino bitabo bitanu vya Mose, ni kuvuga ibice nyamukuru bigize bino bitabo. Twavuze ko bino bitabo bikwiye gutahurwa n'igitabo kimwe. Igitabo rero kimwe citwa igitabo cy'ivyagezwe ku Bayuda canke igitabo ca Mose, hamwe twogihereza ibice nyamukuru vyo bari ivyahe. Hari ishengero numvise ryitwa ngo Centre de Gravité Spirituelle. Hari abagravity turi kumwe ngaha bagire gucyanya. Haleluya. Anika ari hehe? So ni izina ryiza, n'est-ce pas? So turagenda turabe un centre de gravité yoba iri muri bino bitabo vyose. Amen. Ni kurondera ibice novuga nti ibindi bintu vyose vyo muri bino bitabo vya Mose biguma bizungurukako. Mbo sinzi ko bavuze ko centre de gravité spirituelle Anike ngira yo dusigurira. Bisura kuko rijya shengero ariho hazungurukira ubwiza bw'Imana gose. Okay. Ari kure twari kumuha microphone. Je crois qu'ils doivent avoir de bonnes raisons. So kwita ishengero centre de gravité spirituelle. Ils doivent avoir de bonnes raisons. Mugabo hano muri bino bitabo bitanu vya Mose turabe un centre de gravité autour duquel aya majambo yose avuga mu bitabo bitanu azungurukako. Ni mwiyumvira ko bari ya ni gihe uora hatanga ivyagezwe ku musozi wa Sinai. Bihera muri Exode chapitre 19 bikabandanya gushika mu guharura igice ca 10. Reka ndabahereza akantu gatoya. En fait, twe turagira lecture ya Bibiliya ndushaka kubirealiza facilement. Yuko la majorité y'ibintu vyinshi bivugwa muri bino bitabo vya bitanu vya Mose bivugirwa autour y'ijya scène ya Sinai, ivyagezwe bitangwa ku musozi Sinai. Alors, s'il y a amachapitre ukwiye kumetriza nijya centre de gravité yuhora apana ya hariya muntu uze mu Kabondo, ni centre yuhoraho atanga ivyagezwe ku musozi wa Sinai. Mwamuzi yuko amajambo yose avuga mu gitabo c'Abalewi avugirwa hehe? Avugirwa hehe? Igitabo cose c'Abalewi. Imana biri kwiragerageza kuexplica ibintu bitandukanye biza vyiyongera canke bisobanura ibigize ryasezerano uhoraho yasezerana nabo ku musozi wa Sinai. Mugabo babakiraho aha niho batangira amahera yo kubaka ryahema ry'ibonaniro, aha niho baryubakira, aha niho bahimbaza iminsi mikuru, aha niho uhoraho ababwira ry'amajambo yose mu gitabo c'Abalewi kubandanya gushika mu guharura igice ca 10. Alors nyimba ari ikintu ca mbere dukwiye kutahura igihande kinini kigize Pentateuque ni kuva kuri Exode chapitre 19 kubandanya gushika kuri Nombre chapitre 10. Imana ibikira kora iki? Imana ibikira tanga ivyagezwe.